Ndabahaye mwirwe mwese nshuti banywanyi bacu mwebwe mukomeje kubana natwe mu biganiro n'amakuru tubatunganiriza ngaha kuri Iyakure Official. Iyakure Official ni imboneshakure imwe rudende ibashitsa ko amakuru yizewe, amakuru atosoye, amakuru aba yatohojwe n'itsinda ry'abamenyesha amakuru b'inzobere mu karere k'ibiyaga binini, maze tukayabashikiriza mu buryo bwihuse. Turi ku igenekerezo rya 28 ukwezi kwa kabiri umwaka w'ibihumbi 2025. Generali Evaristo Ndayishimiye arongoye igihugu cy'u Burundi yongeye kuburira abaturage b'u Burundi ko bagiye kwinjira mu ntambara ikomeye cyane. Generali Neva yongeye kuvuga ko u Burundi burimo kwitegura intambara ndetse ko byanga bikunda bazarwana n'igihugu cy'u Rwanda. Ibingibi yabitangarije imbere y'abadiplomate bahagarariye ibihugu byabo mu gihugu cy'u Burundi. Generali Neva yavuze ko intambara hagati y'u Burundi n'u Rwanda ishoboka cyane ndetse ko barimo kuyitegura mu buryo bukomeye. Generali Evaristo Ndayishimiye ari imbere y'abadiplomate bahagarariye ibihugu byabo mu gihugu cy'u Burundi. Yavuze yuko u Burundi bwagiye buganira n'igihugu cy'u Rwanda kuva mu mwaka w'ibihumbi 2020. Ngo kugeza ubu rero ibiganiro ntacyo birimo gutanga. Burundi ngo bwifuzaga ko ibiganiro ari byo byakemura ibibazo, ariko ngo ibi biganiro nibitagira icyo bitanga nta kabuza intambara izarota hagati y'u Burundi n'igihugu cy'u Rwanda. Generali Neva atangaje aya magambo imbere y'abadiplomate mu gihe n'ubundi hari hashize iminsi mike cyane yongeye gutangaza ko azarwana n'igihugu cy'u Rwanda, akaba yarabitangarije imbere y'abadiplomate bahagarariye ibihugu byabo. Icyo gihe yari yatangaje ko intambara izakwira mu karere kose ndetse yari yavuze yuko u Rwanda ari rwo rwateye Kongo. Icyo gihe Generali Neva yari yabwiye abadiplomate ko abarundi batazemera kwicwa, ahubwo ko intambara izakwira mu karere k'ibiyaga binini. Kuri iyi nshuro rero Generali Neva yongeye gutangaza amagambo akomeye cyane. Yongeye kuvuga yuko intambara ishoboka hagati y'u Burundi n'u Rwanda. Ibiganiro nibitagira icyo bigeraho ngo nta kabuza intambara izarota hagati y'u Rwanda n'igihugu cy'u Burundi. Generali Neva atangaje aya magambo mu gihe ibintu bikomeje gukomera cyane mu buseruko bwa Kongo, abarwanyi ba M23 barimo kwigarurira ibice byinshi. Ubutegetsi bwa Kongo buvuga ko u Rwanda ari rwo rufasha M23. Burundi nabwo niko bubyemera kandi bukabyemeza n'amahanga, buvuga yuko u Rwanda ari rwo rwateye Kongo. Generali Neva yatangaje ko afite amakuru yizewe ko abarwanyi ba M23 nibamara kwigarurira Kivu y'Amajyepfo nta kabuza intambara izakomereza mu gihugu cy'u Burundi. Ibihugu by'amahanga byatangiye gucyura abaturage babyo bibavana mu Burundi kubera ubwoba bw'intambara ikomeye igiye kuba mu Burundi. Ndetse Generali Neva nawe yongeye kwemeza aya makuru ndetse avuga ko arimo kunebagura cyane ibihugu by'amakungu birimo kuvana abaturage babyo mu Burundi. Generali Neva yavuze ko Burundi butekanye, ariko kandi akongera kuvuga yuko bazashoza intambara ku gihugu cy'u Rwanda. Ni ibintu birimo kwivuguruza gukomeye. Burundi bumaze iminsi buri mu migambi yo gushoza intambara ku gihugu cy'u Rwanda. Burundi ndetse na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bamaze iminsi barimo gufasha inyeshyamba za FDLR. Izi FDLR zahawe indaro mu ishyamba ry'ikibira, zararonse intwaro zikomeye zivuye mu gisirikare cy'u Burundi ndetse n'igisirikare cya Kongo. Abasirikare b'u Burundi bakoze imyimenyerezo ikomeye cyane bari kumwe na zino nyeshyamba za FDLR mu ishyamba ry'ikibira. Amakuru dufite nuko ubutegetsi bw'u Burundi ndetse n'ubutegetsi bwa Kongo ngo barimo kwitegura kugaba ibitero ku gisirikare cy'u Rwanda ndetse ngo bakazatera baturutse mu ishyamba ry'ikibira.
ubwoba bw'intambara mu Burundi bukomeje kwiyongera. General Neva avuga ko u Rwanda rushaka gutera u Burundi, ndetse mu minsi ishize bwo yari yavuze ko rwose ngo u Rwanda rutazatera u Burundi, ndetse ngo abifuzaga igitero cy'u Rwanda ku Burundi ngo nibasubize amerwe mu isaho. Ariko kuri iyi nshuro General Neva ibintu yongeye kubizambya. Yavuze yuko rwose ibiganiro nibitagira icyo bitanga, nta kabuza imirwano izaca ibintu hagati y'u Rwanda n'u Burundi. Amakuru dufite aremeza ko abasirikare b'u Burundi bamaze guteguzwa ko bagomba kurwana n'igihugu cy'u Rwanda. Abasirikare bakomeye b'abakomando ndetse n'ibitwaro bikomeye by'igisirikare cy'u Burundi barimo kugaragara ku mipaka y'u Burundi n'u Rwanda. Mu bice bya Kayanza, mu bice bya Cibitoke ndetse na Kirundo hagaragaye abasirikare benshi b'u Burundi baryamiye amajanja n'intwaro zikomeye. Bakavuga ko bahawe amabwiriza ko bagomba kuryamira amajanja, ko umunota ku wundi bashobora guhabwa amabwiriza yo kugaba ibitero ku butaka bw'u Rwanda. Amakuru yizewe atugeraho yemeza ko indege z'igisirikare cya Kongo ndetse n'indege z'igisirikare cy'u Burundi nazo ngo ziryamiye amajanja ku kibuga cy'indege i Bujumbura. Igihugu cya Kongo cyohereje indege z'intambara mu Burundi. Hari amakuru avuga yuko izi ndege nazo ngo zishobora gukoreshwa mu guhungabanya umutekano w'igihugu cy'u Rwanda. Perezida Tshisekedi na General Evariste Ndayishimiye barakataje mu migambi yabo yo gushaka guhungabanya umutekano w'igihugu cy'u Rwanda. Hari amakuru avuga ko imbonerakure ndetse na FDLR bamaze guhabwa ibirwanisho, ndetse ngo biteguye guhabwa amabwiriza yo guhungabanya umutekano w'igihugu cy'u Rwanda. U Rwanda rwagiye ruburira kenshi abashaka guhungabanya umutekano warwo, rubabwira ko bitazabagwa amahoro, ndetse ko bazahura n'ibyago bikomeye cyane, ndetse ko uzabigerageza wese atazasubirayo ari muzima. Amakuru yizewe atugeraho yemeza neza ko imigambi y'ubutegetsi bwa Kongo n'u Burundi yo gutera igihugu cy'u Rwanda ubungubu barimo kuyicurira mu gihugu cy'u Burundi. Igihugu cy'u Burundi nicyo kirimo gucura imigambi ikomeye cyane, ndetse ngo kizatanga bazariyeri mu kugaba ibitero ku butaka bw'u Rwanda. Burundi ngo buzakoreshwa maze FARDC n'abarundi bagabe ibitero bigamije guhungabanya umutekano w'igihugu cy'u Rwanda. General Neva imbere y'abadiplomate yongeye kwemeza ko intambara y'u Rwanda n'u Burundi ishoboka, ndetse yavuze yuko yagiye ateguza u Rwanda inshuro nyinshi. Ngo mbere yo kugaba ibitero ku muturanyi urabanza ukamuteguza, ndetse ukamusaba ko mwabiganiraho. Ariko ngo iyo ibiganiro ntacyo bitanze, nta kabuza intambara igomba kuba. Ibingibi ni amagambo yatangajwe na General Neva imbere y'abadiplomate. General Neva amaze guhura n'abadiplomate inshuro ebyiri muri uyu mwaka, ndetse biragaragaza yuko ibintu birimo kuyangara cyane mu gihugu cy'u Burundi. Mu Burundi hari ubwoba bw'intambara, ndetse abarwanyi ba M23 nabo bateguje ubutegetsi bwa Gitega n'igisirikare cy'u Burundi ko byanga bikunda bazihorera ku bitero abarundi bagizemo uruhare. Ibitero byabereye mu mujyi wa Bukavu ku munsi w'ejo bigahitana abasivile barenga 20. Abarwanyi ba M23 baravuga ko bagiye kwihorera ku butegetsi bwa Kongo n'ubutegetsi bw'u Burundi. Ni nyuma y'aho igitero gikomeye cyane kigabwe mu mujyi wa Bukavu kigahitana abaturage barenga 20, ubwo M23 yari irimo gukoresha inama abanyagihugu mu mujyi wa Bukavu. Hari ku munsi w'ejo ku igenekerezo rya 27. Abantu barenga 20 bamaze gupfa nyuma y'ibitero byagabwe mu gace ka Bukavu. Abarwanyi ba M23 ku munsi w'ejo bari batumije inama ikomeye cyane kuri Place de l'Independance mu mujyi wa Bukavu. Abaturage ibihumbi n'ibihumbi bari bitabiriye iriya nama. General Sultani Makenga urongoye abarwanyi ba M23 niwe mutegetsi ukomeye cyane utaragaragaye muri kariya gace.
Abandi bayobozi bakomeye barimo Bertrand Bisimwa urongoye M23, Bwana Corneille Nangaa urongoye AFC ndetse n'abandi bategetsi bo muri M23 bose basimbutse urupfu. Ku munsi w'ejo ubw'inama yari irangiye hariya kuri Place de l'Independance hagabwe ibitero bikomeye cyane. Za grenade zigera kuri 2 zaraturikijwe ndetse amakuru akavuga yuko abasivile barenga 20 aribo bamaze kwitaba Imana. Abayobozi ba M23 bahise batangaza ko ziriya grenade zatewe mu gace ka Place de l'Independance mu kivunge cy'abaturage ari grenade zavuye mu gisirikare cy'u Burundi, ndetse ngo u Burundi bwagize uruhare muri kiriya gitero. Amakuru kandi akavuga ko byakozwe ku mabwiriza ya Perezida Tshisekedi. Mu itangazo ryasohowe n'abarwanyi ba M23 bashinja ubutegetsi bwa Kongo kugaba ibitero mu basivile, ndetse bakavuga ko igihugu cy'u Burundi nacyo kibifitemo uruhare rukomeye cyane. Nyuma ya biriya bitero rero abarwanyi ba M23 barahiriye kwihorera ndetse bakavuga yuko bitaza gusiga ubusa. Baravuga yuko bagomba kwihorera ku gisirikare cy'u Burundi ndetse no ku butegetsi bwa Kongo bwahitanye abasivile barenga 20 kuri Place de l'Independance mu mujyi wa Bukavu. Abarwanyi ba M23 mu matangazo basohoye baravuga yuko ubutegetsi bwa Kongo ari bwo bwatanze amabwiriza ndetse ko Tshisekedi yashakaga kwivugana abasivile akanivugana Bwana Corneille Nangaa urongoye AFC. Amakuru avuga ko biriya bitero byari bigamije kwica Bwana Corneille Nangaa, Bertrand Bisimwa, General Byamungu ndetse n'abandi bategetsi bakomeye bari bari kuri Place de l'Independance mu mujyi wa Bukavu. Amakuru yandi kandi akavuga yuko abarwanyi ba M23 ku munsi w'ejo barashe drone 2 z'ubwiyahuzi z'igisirikare cya Kongo. Bikavugwa ko izi drone zari zahagurutse i Bujumbura zigiye kurasa M23 n'abategetsi bayo mu mujyi wa Bukavu. Abakomando bari bacungereye umutekano mu mujyi wa Bukavu barashe drone 2 z'ubwiyahuzi z'igisirikare cya Kongo. Amakuru ya nyuma arimo gutangazwa n'abarwanyi ba M23 akemeza neza ko izi drone zari zahagurutse ku kibuga cy'indege i Bujumbura. Ibingibi rero ngo birerekana ubufatanye bw'ubutegetsi bw'u Burundi n'ubutegetsi bwa Kongo mu gushaka kwica abategetsi ba M23, ndetse ngo ibingibi bikaba byaratumye abasivile barenga 20 bitaba Imana mu mujyi wa Bukavu, ndetse amakuru akavuga yuko igitigiri cy'abapfuye gishobora gukomeza kwiyongera kuko ababarirwa mu ijana barakomeretse mu buryo bukomeye. Nyuma y'iki gitero cyabereye mu mujyi wa Bukavu ahazwi kuri Place de l'Independance, M23 yashinje ubutegetsi bwa Kongo ko aribwo bwagabye kiriya gitero hagamijwe kwica Bwana Corneille Nangaa n'abandi bategetsi ba M23. Ubutegetsi bwa Kongo bwahise bubitera utwatsi. Guverinoma ya Kongo ndetse na Presidence ya Tshisekedi bahise basohora amatangazo bamagana ibikorwa by'iterabwoba byabereye mu mujyi wa Bukavu. Presidence ya Kongo yavuze yuko iki gitero cyagabwe n'igisirikare cy'amahanga kiri muri Kongo, ndetse ubutegetsi bwa Kongo bukamagana amakuru avuga yuko FARDC ndetse n'ubutegetsi bwa Tshisekedi baba baragize uruhare mu kugaba ibitero byahitanye abasivile mu mujyi wa Bukavu. Kongo iravuga ko igisirikare cy'amahanga kiri ku butaka bwa Kongo aricyo cyagabye ibitero bigahitana abasivile. Abikweza ibya politike ndetse bagahinyanyura ibya politike yo mu karere k'ibiyaga binini bakabona neza ko ubutegetsi bwa Kongo bwashakaga gushinja igihugu cy'u Rwanda ko aricyo ngo cyaba cyagabye biriya bitero byahitanye abasivile mu mujyi wa Bukavu. Ibingibi kandi ni nabyo birimo kwandikwa n'ibimenyesha amakuru byo muri Kongo, aho batangiye kuvuga ko ngo igisirikare cy'u Rwanda aricyo cyaba cyagabye biriya bitero byahitanye abasivile. Ibingibi ni ibintu bimenyerewe cyane ko akabaye kose muri Kongo ubutegetsi bwa Tshisekedi buvuga ko ari u Rwanda rwabikoze, ndetse ubutegetsi bwa Kongo bukavuga ko u Rwanda ari rwo rurimo kwica abaturage muri Kongo.
Amakuru yose atugeraho rero aravuga ko nta mpamvu n'imwe yari gutuma M23 igaba ibitero muri kariya gace, ndetse ko ibirimo gutangazwa na FARDC ko ari M23 n'u Rwanda babikoze. Amakuru yose aravuga ko ari ikinyoma cyambaye ubusa. Hari amakuru yemeza ko byakozwe n'ubutegetsi bwa Kongo ndetse ifatanije n'igihugu cy'u Burundi. Nyuma y'ibitero byabereye mu mujyi wa Bukavu ku igenekerezo rya 27, ubu ngubu ibintu byakomeye cyane mu gihugu cy'u Burundi. Hari ubwoba bw'intambara, ndetse M23 yamaze guteguza ko igomba kwihorera ku butegetsi bwa Gitega n'igisirikare cy'u Burundi. Abarwanyi ba M23 mu matangazo basohoye bavuze ko byanga bikunda kiriya gitero cyahitanye abasivile kitagomba gusiga ubusa. M23 ngo igomba kwihorera byanga bikunda. Ubu ngubu ubwoba ni bwose mu gihugu cy'u Burundi, ndetse barimo kwikanga ko M23 yakwibasira ibirindiro by'abasirikare b'u Burundi. Bwana Koloneli Nanga ndetse na Bertrand Bisimwa barongoye AFC na M23 nabo batangaje ko bagiye gutanga isomo kuri FARDC. Bahise bavuga ko umujyi wa Uvira bagiye kuwigarurira vuba na bwangu, ndetse bavuze ko mu kiringo cy'iminsi 2 gusa umujyi wa Uvira uraza kubugenzurwa n'abarwanyi ba M23 mu buryo bwuzuye. Ibingibi bisiguye ko abasirikare b'u Burundi ndetse n'abasirikare ba Kongo bari bakirimo kugaragara muri kariya gace baba bagiye kubona ayimbwa yaboneye ku mugezi. M23 yarakaye ndetse iravuga ko igiye gutanga isomo rikomeye cyane ku basirikare b'u Burundi n'abasirikare ba Kongo bihaye ibyo kugaba ibitero bigahitana abasivile kuri Place de l'Independance mu mujyi wa Bukavu. Mu gihe rero ubwo bari bwose mu gihugu cy'u Burundi ko abasirikare ba M23 bashobora gutangiza ibitero byo kwihorera, igisirikare cy'u Burundi nacyo cyamaganye uruhare rwacyo kirimo gushinjwa na M23 mu bitero by'i Bukavu. M23 yavuze ko amaperereza y'ibanze yagaragaje ko igihugu cy'u Burundi kibifitemo uruhare, ndetse ko intwaro zakoresheje zaturutse mu gihugu cy'u Burundi. Hari amakuru kandi yemeza ko drone z'igisirikare cya Kongo zahagurukiye i Burundi. Ku mugoroba w'igenekerezo rya 27, igisirikare cy'u Burundi cyateye utwatsi aya makuru yatangajwe na M23. Umuvugizi w'igisirikare cy'u Burundi General de Brigade Gaspard Baratuza yavuze yuko nta basirikare FARDC ndetse n'igisirikare cy'u Burundi bagifite hariya mu mujyi wa Bukavu. Ngo nta musirikare w'u Burundi wigeze yoherezwa mu mujyi wa Bukavu. Ibirimo gutangazwa na M23 rero ngo ntabwo byaba ari byo, kubera ko nta murundi uri mu mujyi wa Bukavu, ndetse ngo nta n'umurundi yigeze agira uruhare mu gutera ibitero hariya kuri Place de l'Independance. General Gaspard Baratuza avuga ko igisirikare cy'u Burundi rwose kitigeze kigera muri Bukavu, ariko aya makuru nayo ni ikinyoma. Ngira ngo murabyibuka neza ko abarundi benshi cyane babarirwa mu bihumbi 12 bari mu mujyi wa Bukavu mbere gato yuko M23 yigarurira uyu mujyi, ndetse bagaragaye mu makamyo barimo kwirukanka cyane bahungira muri Kamanyora, abandi barimo guhungira mu mujyi wa Uvira. Ibyatangajwe rero ko nta murundi wigeze akandagira mu mujyi wa Bukavu ni ikinyoma cyatangajwe na Gaspard Baratuza. Igisirikare cy'u Burundi kandi cyongeye kwemeza yuko nta ruhare na rutoya cyagize muri biriya bitero, ndetse igisirikare cy'u Burundi kikavuga yuko ari igisirikare cy'ikinyamwuga. Gusa amatangazo yose yagiye acicikana biragaragaza yuko ibintu bigiye kuba bibi cyane mu buseruko bwa Kongo, ndetse ko M23 irimo gukubita agatoki ku kandi. M23 yarahiriye kwihorera byanga bikunda, ndetse M23 iraburira ubutegetsi bwa Kongo ko ntabwo biriya bitero bigomba gusiga ubusa, biriya bitero ngo bigomba guhorerwa byanga bikunda. Ubungubu rero abasirikare b'u Burundi baryamiye amajanja ku mipaka y'u Burundi. Hari ubwoba ko M23 ishobora gutangiza ibitero bikomeye bigamije kwihorera ku gihugu cy'u Burundi.
abasirikare benshi b'u Burundi baryamiye amajanja ku mupaka wa Uvira, ndetse amakuru aravuga yuko mu gace ka Kamanyora ku ruhande rw'u Burundi ibitwaro biremereye cyane by'abasirikare b'u Burundi birimo kugaragara. Mu mujyi wa Bujumbura ubwoba ni bwose, harimo gukora amasakwa akomeye cyane. Igipolisi, imbonerakure ndetse n'abasirikare barimo gusaka inyubako zikomeye mu gace ka Gatumba ndetse no mu mujyi wa Bujumbura, barimo kwikanga ko intasi za M23 ngo zaba zaramaze kwinjira mu gihugu cy'u Burundi. Ubwoba bw'intambara bwongeye kwiyongera mu gihugu cy'u Burundi, ndetse General Evariste Ndayishimiye nawe yatangaje ko Burundi bwaba bugiye kwinjira mu ntambara ikomeye. Barundi kazi ndetse namwe mukurikirana ibiganiro bya Iyakure Official, ndabamenyesha ko ibintu bigiye kuba bibi cyane mu gihugu cy'u Burundi. Igihugu cy'u Burundi kigiye kwinjira mu ntambara ikomeye cyane. General Neva arimo gukwegera abarundi, ndetse Uburundi bugiye kwinjira mu bihe bikomeye. Ibibazo by'ubukungu byashegeshe cyane igihugu cy'u Burundi, hagiye kwiyongeraho intambara ikomeye cyane igiye kwibasira igihugu cy'u Burundi. Abasirikare b'u Burundi bo bamaze guteguzwa ko intambara irimo gusatira u Burundi. General Neva yaratakambye ndetse yagiye avuga kenshi ko arimo kubona intambara yinjira mu Burundi. Uburundi bwijanditse mu ntambara yo muri Kongo, ndetse Uburundi bwahindutse umwanzi ukomeye wa M23. Hari amakuru avuga ko General Evariste Ndayishimiye rwose arimo gutegura intambara ikomeye afatikanije na Tshisekedi, ndetse ko ngo barimo kwitegura kuba bahangana n'igihugu cy'u Rwanda, bavuga ko aricyo gifasha abarwanyi ba M23. Ku munsi w'ejo ubwo yaganiraga n'abadiplomate, General Evariste Ndayishimiye yavuze yuko intambara ikomeye cyane yaba igiye kwibasira akarere, ndetse yavuze yuko mbere yo gutangiza intambara ngo yabanje kuburira umuturanyi wiwe avuga igihugu cy'u Rwanda. Ngo yagerageje kuganira n'igihugu cy'u Rwanda kuva mu mwaka w'ibihumbi 2020, ariko ngo ibiganiro ntibyanga, ngo nta kabuza intambara igomba kuba mu karere k'ibiyaga binini. Barundi kazi ndetse namwe mukurikirana ibiganiro bya Iyakure TV muri mu gihugu cy'u Burundi, muragabe ibintu ntabwo byoroshye. Abategetsi barimo guhungisha imiryango yabo kubera ko bamaze kumenya neza ko intambara igiye gukomera mu Burundi. Abajenerali bamaze guhungisha imiryango yabo. General Prime Niyongabo yamaze guhungisha abo mu muryango wiwe. General Kirapanze yamaze guhungisha abo mu muryango wiwe. General Ndakugarika, uyu nguyu ni ministre w'intebe mu Burundi, ni premier ministre, nawe yamaze guhungisha abo mu muryango wiwe. Abana ba General Neva bamaze guhungishirizwa muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. General Ildefonse Habarurema atwara iperereza mu gihugu cy'u Burundi, nawe yamaze guhungisha abo mu muryango wiwe. Ibingibi rero birerekana ko u Burundi nta mutekano uhari, ndetse ko ibikomerezwa mu Burundi bitizeye umutekano wabyo. Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse n'ibihugu by'amakungu byatangiye gucyura abaturage babyo bari Bujumbura, ndetse basohoye amatangazo bavuga ko abanyagihugu babyo bari mu Bujumbura, muri za Gitega ndetse n'ahandi bagomba kuzinga utwangushye bagafata za pasiporo zabo, maze bakava mu gihugu cy'u Burundi vuba na bwangu, kuko ngo intambara ikomeye cyane igiye kwibasira igihugu cy'u Burundi. Ibingibi rero byarakaje ubutegetsi bwa Gitega, ndetse General Neva yavuze yuko arimo kwamagana ibihugu by'amakungu birimo gucyura abaturage babyo. General Neva yavuze ko Uburundi butekanye, ariko amahanga afite ubutasi bukomeye cyane, yamaze kubibona neza ko mu gihugu cy'u Burundi hagiye kuba intambara ikomeye cyane. Ndababwiza ukuri ko intambara ikomeye cyane igiye kwibasira igihugu cy'u Burundi. Burundi bugiye guhura n'ibibazo bikomeye cyane, ndetse abarundi mwese aho muherereye irya nino ku mitumba n'ubucimbiri, muragabe CNDD FDD igiye kubakwegera akarambaraye.